mwiriwe canke mwaramutse umwe wese bivanye n'aho atumbere. Kuri uyu munsi tugiye kurabira hamwe ibintu bikomeye cyane, ibintu wogerageza ugakorerako. Kuri uno munsi rero mutanguye gukurikirana kino kiganiro, ndazi yuko kiza guhera bikugiriye akamaro. Amazina yanje nitwa Apollinaire Nikampaye, chaîne YouTube yanje yitwa Apo Business. Karibu cyane muri kino kiganiro, ndazi yuko muza kungukira byinshi cyane n'abategura ibikomeye. Ikintu ca mbere wategereza kumenya no kugira intumbero. Kugira intumbero, iyo ntumbero ufise ukamenya uti kubera iki mfise ino ntumbero, ropurukwa kubera iki ngomba gukora kino kintu, n'iki kiri inyuma yacu, shaka gushika kuki. Mu gihe udafise ikintu gituma ugomba gukora ico kintu, birakugora gushika ku kintu. Ni vyiza ko haba hari ikintu uvuga uti ndagomba gushika, impamvu ugomba gushika aha ni ivyo ukabimenya, ukidentifia les réseaux. Nimba uvuga uti ndashaka yuko abana b'abakobwa bose biga, bakiga primaire, bakiga secondaire, bakiga université muri kino gihugu cacu, utegereza kumenya ni kubera iki nshaka yuko biga, ni kubera iki ngomba gukora kino kintu. Mu gihe uzi neza yuko ata kintu kigutuma kigupusa gukora ikintu, hari gusanga ico kintu giciriye hagati. Ni vyiza yuko ugira intumbero, iyo ntumbero ikaba ifise les réseaux, ikaba ifise impamvu. Nimba uvuga uti ngomba gufasha abana bo mw'ibarabara, kumbure ni kubera nawe wahabaye, urashaka yuko atawundi mwana yoba mw'ibarabara, canke abana bo mw'ibarabara bobaho neza, no kugira les réseaux, ikintu gituma uvuga uti kikumotiva, kigushikana ahantu uvuga uti ndashitse hano hantu sinzohagarara. Rero no kugira ropurukwa, kumenya ibintu kavuga uti inyota mfise niyo kugera aha, niyo vyoshika mu nzira bikakugora, niyo vyanka, kuko iyo uriko urakora ikintu ntihabura ibiguciramo, ntihabura intambamyi. Mugabe intambamyi nubwo zizoza zikaza, uzi igituma uriko ugomba gushika aho hantu, uzihangana nka gushika aho hantu. Ikindi ca kabiri nshaka kubabwira kandi gikomeye cane, utokwigera wirengagiza, ni kutaziganya. Burya kuronka amahera, nta mahera menshi aba, ariko ayironka uko ari kose, ziganya muri ayo nyene. Ushobora gusanga ufise ibihumbi 10 yose ukayafungura ku munsi ukayamara, kandi wari kuziganya 2 canke 1000 ngo ejo nzoronka ayandi. Kutaziganya umenye neza yuko impera n'imperuka bizokugirira nabi. Dufate nk'akarorero, nimba muhira uri umugabo canke uko uri kose, naho utobura mugabo muhira hakaba hari irasi, ukaba wafunguye muhira, ariko wagira mu nzira ugahura n'amagi ukarya, wasura ukarengana izindi ntambwe ugahura n'ibiyoba ukarya, wasura ukarengana izindi ntambwe ugasanga botse inyama ukarya, wasubira ukarengana ibintu byose muwe ugahura n'impuzu ugaca uyigura, warengana ugahura n'igipupe ugaca ukigura. Ivyo bintu byose amakonsommation ari inutile, amakonsommation ataca gufasha, bituma vyanka yo kuziganya. Ukunda kubona abantu kumva avuze ngo nakangwa ariko arakora ikintu, ngo wewe ngo ntahantu yakuye amahera menshi. Menya kuziganya. Nimba urose 5, menya kuziganya 1000. Nimba wafunguye muhira umuceri n'ibiharage canke ikisinzi cyo fungura muhira, umenye uti muyo nkorera bigoza aho yanziganije, niyakwiraya nzoyakoze iki. Rero wige kubika, reka gukonsoma ibintu byose bidakenewe. Uri cubona uvuga uti iki kintu ntagikora nza guhomba iki, ni ntafungura kino kintu nza guhomba iki. Nimba uno munsi wariye, nimba dufate ufunguye idorigi, irigi rirafise akamaro mu buzima, mugabo urashobora gufungura 1, 2, ariko ntiwoca ufungura amagi 10 canke abantu bose bari ngaho kugira ngo ushobora kugura bose amagi iparete yose usanga urayimaze. Menya kuziganya, ayo mahera uziganya akamaro ka nuko azogufasha ejo. Niyakuye 20,000 uzogenda uyagure, uyaguze urukwavu, niyakuye 100 ukayagura umwagazi w'impene, buke. Ivyo bintu bizogenda birunguka buhoro buhoro, usanga urageze ahantu no mumutahe munini. Ikintu gikunda kutwononera abajene be canke abantu bari bose n'abatari abajene, haba muri kino gihugu cacu canke muri Afrika yose,
nuko ushira gusanga umuntu avuga ati kugira nkore ikintu nuko nzoba narose miliyoni 10 nuko nzora miliyoni 15 umenye yuko bitoroshe kuronka amafaranga ntivyoroshe n'ukora akazi n'ukora leta n'ubwirani ayo mahera ntoroshe kuronka hera hato ziganya buke urose 50 umenye uti 50 mbebasha ndayainvestise he ndayakoze iki kugira ngo ashobore kunyungukira buke uzohavushikira za miliyoni 10 ndakubare yuko bigoye nutafata uwo mugambi nutafata iyo education financière ushobore kujura bibika buke kugira ngo uzoronke igitigiri kanaka some kanaka kugira urabe ico yashiramwo bikungukire buke uzosanga mu myaka 5 mu myaka 3 twatundi wagenda urabika urashobora gukora ikintu c'umutahe munini ariko uzomenye ko bigoye gukora ikintu c'umutahe munini utagira zigana ahantu uzogenda bonyo nyene ucuro miliyoni 15 miliyoni 20 abo bantu bose ubona batunze no kwisi yose no muri Afrika na hani wacu nuko bagiye barimiga nuko bagiye barabika hama barashika ahantu barakora ikintu wewe ni wafata no munsi ayuko yose ukayamara ayuko ura ukwezi yose ukayafungura yose washaka kudeze excuse kugira wiyorohereze ugaca uvuga ngo wimyasa n'uwiyahuye ngo nzihanga umwanya ngo ngire muzima kugira ngo ujustifie rehezo zituma ukonsoma yose cyane ngo ntayo nkorera ngo n'abakorera leta ngo nta leta nkorera mu nyondo ayuronka nyine make ziganyamo kereke pourcentage zizogufasha mu buzima bwawe ikindi naco kwama ubona ngo naka kwa fise ubona amashanse Imana yamuguye ubona amashanse Imana yamuhaye wewe ngo ningabire bamuhaye ngo nanje singira uwungabira urya ngo turazisivye yarondeye ugasanga umuntu na makritike gusa yo gukritika umuntu ariko ariterera imbere yo gukritika umuntu yateye imbere mu kintu kanaka urya ngo turazisivye yarondeye ngo turazi ngo nabamugabiye ngo kubera ngo twariganye ngo twaragendanye ubona ngo bijya mu bikore ngo muri no mwanya ubona abantu ngo nifashanye yarose umenye ashobora kuba yaraziganije yabikubwira cyane we yarabona yuko atari umugambi ufise ariko acashima kubikora mu mpisho none ubonye yuko yateye imbere utanguye kuvuga ya naya ngo ndazi ngo ntiyo bishobora ngo bijya ngo mbere ngo bijya ngo ukamukritika byonyene kubera ubona ko yateye imbere mutakiri ku rugero rumwe amenya kuziganya ikindi cya kane wogerageza ugakorera ko gerageza urondera abantu mugendana bameze neza abantu mugendana bafise ivyiyumviro le bon entourage woshobora kuvuga ko iyo bagendana n'abantu dufate abasambanyi 5 uzomenye ko umusambanyi wa 6 azoba ari wewe iyo bagendana n'abasuma 10 uwe 11 azoba ari wewe iyo bagendana n'abagwiza atunga 3 umugwiza atunga wa 4 azoba wewe rero kumenya umugwi wawe kumenya igara gutora uhitamwo abo mugendana bifise uruhara ntangere uzogerageze gutora abantu bazima uhera no munsi nyene ucumviriza no audio no video uhera no munsi urabe mbega abagenzi tugendana ni bande mbega iyo turi kumwe twandikiranira iki tuvugana iki tuyaga iki mbega ibintu bishasha duhana n'ibiki abagenzi ufise mu telefone aho mwandikanira message ese message twandikana nabo ni izihe ziba ziriko zivuga iki ziba ziriko zivuga kwiteza imbere ziba ziriko zivuga kuruita ziriko zivuga kwiba ziba ziriko zivuga gukora iki hero no munsi gira auto evaluation wenyene ugire introspection urabe neza umenye uti uhera no munsi ndakeneye kumenya by'ukuri menye irigara ry'iwanje bishingiye kuki nubasanga ari rigara ataco bishingiye ataco rigufasha mu buzima bwawe ari rigara kujana mu bintu ataco bikungura imyaka 5 10 uri mirigara 5 kimwe rikungura ibyo rigara risezere kandi unagira ubwo basezere urondera abandi bagenzi bashasha bashira gutuma washika ku kintu abagenzi ataco bagufasha ubahebe urondera abandi bagenzi bashira gushikana ku iterambere nimba ari imigambi muyaga arabagufasha mu bintu bishobora gutuma wewe wisonura aba ari rigara urondera abona bataco bagufasha ntugire ubwo kubaheba bose bino no munsi bahebere rimwe urondera abandi bagenzi bashasha kuko ntaco bari bakumariye ataragutesha umwanya ukujana mu bitagepfo na ruguru kugira nti warosa agacupa ikingo nabwo agacupa warosa agatabi ibintu nk'ivyo ivyo bintu byose bisezera burya irigara ry'iwawe niyo identity yawe umuntu jewe mbuye uti abagenzi tugirana ni banaka canke nkabibonera
naho utomwira uwuri ncamenya uwuri. Rero ugerageze urondera abantu beza, abantu bazima bashobora gufasha gushika kwiterambere, abandi bagaca bagufasha guhita ubasezera. Nivyo ndakubwiye, umenye kugira intumbero, umenye kuziganya, ugerageze ukore, urondera abagenzi beza. Ndakoreye yuko ubuzima bwawe buzohinduka guhera uno munsi. Ndabashimiye gose. Nivyo bintu bine nashaka dusangira, ariko ntimwibagire gusonda kuri sabone, biratuma shene ikomera. Ni kumwe ntaco bitwara, amamega n'ubundi abahari ntaco bitwara kugira abonema ni ku buntu. Inimero zanje ziriyafisha ngaha, ukeneye ari icumbaza, ari ciyumvira ushaka ndiko no guterera, ariko cinga ushaka, ari ico ugomba yuko tonogufasha, ushobora kufise ikintu uriko urakora, nimba ari ukworora, nimba ari ikintu udandaza, nimba ari ikintu ushobora kuba uri kuriyungunganyako, ugakenera ko kibonwa n'abantu, ugakenera yuko kigirwa publicité, ukabona ko ico kintu ushaka kuja ku marezo sosio, ntutinye kunyandikira, kumpamagara. Hari WhatsApp na appel isanzwe, nzobigufashamwo n'umutima mwiza. Urubuga n'urwanyu, ndi hano ku bwanyu, tuzobikorana kandi bigende neza. Ikintu giciye kuri rezo sosio kibonwa n'abantu benshi, hanyuma bigatuma uronka inyungu utahora uronka, bikagufasha gutera imbere, gutyo ukazosanga mu myaka iri imbere ntukiri wa wundi. Ndabashimiye cyane kubana nanje, tuzosubira naho gutaha. Murakoze.